Imana icimbonanisha n'umuhungu tuvukana yaraje kumera nk'uwundondera, kuko we bari bamuhaye inkuru bamubwira ko jewe namaze gupfa, kandi mvuze ico co gupfa mu buzima bwanje noca ndakigira ko bari bamaze kumbika kane ko napfuye, ariko basanga nkiriho. Rero n'uwo muhungu we yavuga ati ko bamubitse ko yapfuye kandi rikaba atari rya mbere ubuhoho yapfuye. Mugabo rero wewe aza gusanga ndiho, kuko ari yarose abantu benshi bamubwira ko bafise n'ivyemeza bazi naho imva yanje iri, n'amakete yamaze kwandikwa aduga mu miryango uko ivyanje vyarangiye. Hama ndamuserutse ko yibaza ko ndi umuzimu, ariko arangumbira, kuko uraza umuntu muvukana muri iyo kanyene yamaze kumva uko biri, yaciye afatwa n'ikigumbagumba ararira, ariko ndamubwira ntihumura. Ni ryari umuntu ashobora kumenya ko ikigeragezo ciwe carangiye? Ni kenshi bikunda kuyobera abantu, akibaza ati ikigeragezo carangiye, harageze ko nshinga intahe. Ahubwo ni kimwe kirangiye ikindi kigomba gutangura, umuntu agaca jarajara. Nagomba kubabwira rero kugira ngo mwirinde kujarajara. Uri mu kigeragezo niwiyanka ugahamagara Imana izogukura muri ico kigeragezo. Ariko niwakunda iyi nyama, uyu mubiri, umuririmbyi waririmbye avuga ngo mbega hizoborera uzokuramwo inyunguki. Niwemere wanka umubiri, hama urondera Imana, yibaza uti ibi birajahe biravahe. Imana izoza iseruke iguhishurira amabanga kandi kwambike n'inkomezi zidasanzwe. Nagomba ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Uyu mwanya n'umwanya mwiza uko ngomba ndabashikiriza intahe y'ubuzima bwangize kuva nkivuka. Ariko hambavu y'ivyo nagomba tubanze gusengana namwe gatoyi. Mwami Imana ushobora byose, ndagushima kuri Imana nziza, ndagushima kuri Imana y'ukuri kandi Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ndagushima ko wabanye nanje kuva nkivuka, maze ungirira neza, ndashika uyu mwanya, ndashika iki gihe, ndashika kuri ino saha. Mana, iyi saha wari uyizi, n'uyu munsi wari uwuzi, n'iki gihe wari ukizi Mana ko ariho nzoba ndi imbere y'ishengero, imbere y'amahanga, ndiko ndavuga ivy'ubukuru bwawe, ndiko ndavuga ibitangaza vyawe, ndiko ndavuga ivyo ukora Mana. None aka kanya keza, reka mpwemu wawe abane nanje, reka ubushobozi bw'ijuru bubane nanje, maze nyaguhora ku ngoma. Igihe iyi message igomba kuba yoshikira abigenewe, abavyumva bakabitahura, Mana ibashikire, kugira ngo nabo mu byo bariko baracamwo bamenye uko bashobora kuvyifatamwo, bamenye uko bogenda, kugira ngo nabo babandanye igikorwa wabajeje, canke babandanye Mana bihangana. Mana nziza rero, ndagushimiye kuri uno mwanya, kuri Mana nziza rero, nuhabwa icubahiro. Reka abamarayika b'ijuru babane nanje, reka ingabo z'ijuru zibane nanje, ucungirira neza uyu mwanya wose ngiye kumara ndiko ndavuga n'ishengero ryawe. Mana, bize gukunda, umpe inkomezi uzobukoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Hama rero ndabaramukije, ndabifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza no kugirirwa neza n'Imana rurema. Imana ni Imana idasanzwe, ni Imana y'ubushobozi, kandi ni Imana atawuhwanye nayo. Bibiliya irambwira ngo ni Imana ifuha, ico ni cambere. Ahandi naho ikambwira ngo Imana ngo ni Imana y'uburake, kandi ngo ni Imana idasanzwe, ngo ikankamira Bashani na Karumeli zigahondombera, ngo ntishobora gutsindanishiriza na gatoyi umuntu wo gutsindwa. Rero aka kanya keza, abenshi baramenyereye abantu bashinga intahe bavuga ivyaha bagendeyemwo,
bavuga ibikorwa bibi bagendeye muhama bagahinduka bagakizwa bakagaruka ku Mana. Ariko intahe yanje irahushanye n'ivyo gato, kubera ko jewe nakuze iwacu mbona bakijijwe kandi noneho navukiye mu muryango ukijijwe, ariko ko Imana yandondeye mu buryo butangaje, uburyo je ntasobanukirwa, uburyo ntarinzi. Ndababwije ukuri nuko jewe nkivuka, iyo umuntu ariko aragerageza kuvuga ivyamushikiye akivuka, no kuvuga ngo akivuka ibibawe ntababizi, aba ari uruhinja, aba ari umwana muto. Ivyanshikiye nkivuka nk'uko mama yabimbariye, yarambwiye yuko bitari vyoroshe na gatoyi igihe navutse nk'abandi bana, ariko kandi neza bitanagoranye wanashaka. Ariko umunsi baza kunyibarutsa, muzi yuko baba bateguye ivyo kurya, baba bateguye amafanta canke bagategura n'icayi. Aho ndiko ndavuga mu muryango w'abizera, mu muryango w'abantu bakijije, kuko nivyo nyene bategura kugira ngo bashobore kwakiriza abantu. Uyo munsi ugeze ko mama ashobora kumpeka, niho nafashwe bukumbi, ndagwara ndaremba. Arabona ko adashobora gutaha ubwo rubanza turi kumwe, aravuga ngo reka mbanze ndamusimbane kwa muganga. Hanyuma yaransimbanye kwa muganga baramvura, ariko sinatoye mitende, ntabwo nigeze nkira. Ariko mu nyuma mama akibandanya kunjana kwa muganga, ko yagiyeyo igihe kirekire cane, kandi noneho ndanamushimira, nongera nshimira n'abavyeyi bose bitwararika abana babo kandi bakana bavuza iyo bafise ibibazo bitandukanye. Ubwo rero ndumva ko bitandukanye n'ivyo mama yankoreye, kuko mama ndibuka ko hari igihe cuko yaca ku nzuzi nini, inzuzi za Mubarazi na Kaniga, kuko jewe mvuka muri komine Mbuye, intara ya Muramvya. Ni kuvuga ico gihe nta n'ibiraro bikomeye vyari bwubakwe, ariko mama yaraca ku kiraro c'imitambikwa 3 yirukanga ibihetangabo vyinshi kugira ngo arokore ubuzima bwanje. Ubwo muri iyi ntahe nawe ndagomba kuba no mushimira. Imana imuhezagire cane, imuhamagara, imuhe kuramba no kuzobona ivyiza vyinshi. Kandi ndashima n'Imana ko ikibanzigamiye bakiriho, kandi nkaba nishimye ko tunavukana n'abana 8, nanje nkagira 9, abo bose kandi bakaba bariho. Ivyo navyo ndabikengurukira Imana. Ariko kandi intahe yanje aho ihagaze, nabo ntibari bazi ubuzima ndiko ndacamwo, baba abo tuvukana canke inshuti canke abavyeyi. Nabo babona bamvuza, babona ivyanje bidatera imbere, ntibamenye ivyo arivyo, bibaza bati n'ubugwayi busanzwe. Ariko nagomba kubabwira ijambo ridasanzwe riboneka mu Bami ba mbere, ikigabane ca 3 ku murongo w'7. Salomo niwe yavuze ngo, nkiri umwana waranyimitse mu gishingo ca papa, ariko jewe sinarinzi iyo bija niyo biva. Salomo ntiyarazi iyo bija niyo biva. Nagomba kuvuga aya majambo rero ko iyo umuntu ariko ararondegwa n'Imana, imurondera kuva kivuka, ariko we ntabisobanukirwa. Nico gituma n'Imana yagerageje kwisigura kuri Yeremiya, iramubwira ngo kuva ukiri urusoro, kuva ukiri muto mu nda ya mama wawe jewe narinda kozi. Igihe rero Yeremiya yarazwi, no kuvuga ko nawe yarazwi, ariko ntiyarazi umuzi, ariko yaramwihishuriye. Nanje rero nuko vyagenze, Imana muri kino gihe ngezemwo yaranyihishuriye, irambwira ico yandonderera, irambwira nico ngiye kuzoba, nico ngiye kuzokora. Reka rero natevye muri kano kanya ndabagire ku muriri, ndababwire ibigize intahe yanje.
bigize intahe yanje ico gihe nagwara mama njanye kwa muganga yaramvuje igihe kirekire ariko vyanka ko nkira. Harageze n'igihe rero abaganga bavuga bati uyu mwana mukure mu bitaro umutware umusengere ubandanye no kumujana ku bindi bitaro, ubwo twebwe turananiwe. Mama maze kuvyumva uko, murazi umuvyeyi nawe yaracitse intege, arabona yuko umwana agiye kumupfana. Ngira ngo muca mubona ifoto yiwanje ico gihe uko noba nari imeze, kuko iyo umwana yabaye uruzingo, iyo umwana yakomeje kugira ubugwayi, no kuvuga ngo abapima, sinzi ko abapima ikiro, sinzi ko abapima ikiro n'inusu, ariko aba ari umwana uruzingo nyene koko. Hama niho baca bamubwira bati mutware. Mama aremera arantwara aranjana. Hama ariko umuvyeyi ntaheba adahebeshejwe, yaciye anjana ku bindi bitaro. Amaze kunjana ku bindi bitaro naho bararaba ikaye nahora nivurizamwo, basanga naravuwe koko ibihetangabo vyinshi. Nabo bagira intege nke, barabona yuko ivyo bintu vyananiye abandi nabo batazobishobora. Baragerageza rimwe, baragerageza n'irya kabiri. Ubwo mama yabari karasirisimba yirukanga. Harageze igihe rero nabo bavuga bati uyu mwana ejo tumukorera iki, nejo tukamukorera iki, tugasubira kandi tukamukorera niki, mutware kandi twebwe ivyo tugejeje gukora nibi. Ego hama mama acagira agahinda kandi, kubera ko abo yari yizeye ko bashobora kubimufasha atavyo bamufashije, ariko ivyo bamufashije barabimufashije nuko bitagize aho bigera, kuko yabona ko ngo masinzikara cane. Niho yava kuri ivyo bitaro bigira kabiri aragenda. Amaze kugenda ashika ku musozi ari hafi yo gushika muhira. Ageze kuri nyamusozi niho yumva mu mutima iwe atobandanya urugendo. Aravuga ati reka ninjire mu ishamba mfukame nihererana Imana, ndayibaza ubuzima bw'uyu mwana, ndamubaza igituma yamumpaye ndamukeneye. Hama ariko arahura n'ibigeragezo, ariko arahura n'intambara zitandukanye. Hama mama niho yasenga. Amaze gusenga haza ijwi riramubwira ngo musubize ku bitaro vya mbere, hariya bamwirukanye ubwa mbere, baragira ico bamufashije. Hanyuma niho yaciye abandanya kuri ivyo bitaro vy'ubwa mbere. Amaze kubishikako yahasanze umuzungu yahakorera. Uwo muzungukazi aranyakira. Amaze kunyakira aca arandaba. Amaze kundaba aca aha mama utunini tubiri kugira ngo ndatumire. Hama mama niho yagerageza aratumpereza. Amaze kutumpereza, nukuvuga ngo uwo muzungu mu majambo make ariko akoreshwa n'Imana, n'Imana yari kiramucamo kugira ngo bikunde ingwara yari yaranyoberanye, ingwara batari bazi, noneho ije yatahurwa. Rero niho maze kumira utwo tunini, niho mama yansuzuma ariko arandaba, abona hamvuyemwo inzoka 96. Vyatangaje benshi abaganga, nabo biramutangaza, kuko iyo umuntu amaze kuvamo inzoka mwenizo ngo ashobora kuba yonapfa. Ubwo ni mama yabimbarira. Hama niho mama yaciye antahana. Amaze kuntahana ariko acabandanya aja kundonderera ibifasha umubiri wanje. Hama kandi bigenda neza kubera ko ingwara Imana yari yamaze kuyihishura. Hama nakira ubuzima, nakira gukira, nakira no gukomera. Hama kandi kuri ivyo bitaro vy'ubwa mbere aho kandi navuriwe, niho naciye mba umwana w'akarorero. Bariko barafasha n'abandi bana bavuga ngo umwana w'akarorero nguyu, n'igihe abandi baba bagomba gufata ivyo bagomba kuba babaha, nije natonda imbere, nije babanza guha, nije narakarorero, napima n'ibiro vyinshi kandi ngasa neza. Ubwo rero ndakura nkurira mu bandi bana, biragenda neza. Ariko vy'ukuri iyo yari intango yo kuramukwa, niko novuga.
yari intango y'ikigeragezo canje, kubera ko Imana irafise ahantu icisha umuntu, irafise n'ukuntu imutegura. Naraciye ubwenge, maze guca ubwenge nca nibwira yuko nanje nobaho mfise amafaranga nkaja kuyarondera nk'uko abandi bayarondera. Kandi ico gihe co guca ubwenge kwanje naciye ubwenge mbona turi mu ntambara, mbona inzu ya papa yarasambuwe kandi yari inzu niniya, mbona ibintu vyaragoranye nyene. Hama ariko ndavuga ngo nanje ndagomba kwigwana koko ntanguye guca ubwenge. Naciye manuka mu gisagara ca Bujumbura. Maze kumanuka mu gisagara ca Bujumbura sinorohewe na gato, kuko mu kumanuka kwiwanje ntabwo nari mfise itike. Narasezeye abavyeyi ndababwira ngo ndagiye, nabarambwira ngo bayi, bambaza gusa uwo muntu ashobora kuba yonshikana Bujumbura, ariko nanje ndababwira ngo arahari. Kandi ico gihe ntawe arahari nyene, kandi nta n'itike ikwiye nari mfise. Ubwo mama yarafise 1500 acarakimpa kugira ngo bikunde nshiki Bujumbura. Ico nobabwira nuko nari mfise abavyeyi bankunda, barankunda pe, kuko iyo ukundwa n'abavyeyi nawe urabibona, kandi no gutandukana nabo ntivyabanezereye na gatoyi. Hama ariko novuga ko wari umugambi w'Imana kugira ngo bikunde incisha igomba kuba yoncisha. Hanyuma maze kuva mu nzu, navuye mu nzu ari mwijoro, sinarinze amasaha hageze ko nta n'isaha nari mfise. Nakira amayira ndagenda, sanga ni mwijoro cane, ariko nca ndurira igiti kugira ngo bube buraca. Ko nari mbona ngomba gushikira position y'abasirikare, navuga nti hamwe bombona muri iri joro bohava bangirira nabi. Hama nca ndurira igiti buraca, bukeye nca ndururuka, nca ndabandanya urugendo. Urugendo rero ntabwo rwari goroshe na gatoyi, kuko rwari urugendo ngenda n'amaguru. Ndagenda, maze kugenda niho naciye ngwa mu basirikare. Hama barambaza iyo nja niyo mva, ndababwira ko ngiye Bujumbura, kubera ko nababwiye ko cari igihe kibi, igihe twari mu bihe vy'intambara. Ntivyari vyoroshe ko bashobora gufata umuntu nk'uyo batazi yaja niyava ngo bashobore kuba bomurekura. Hama ariko Imana yarabakoreyemwo, bahejeje kumenya canke kwihenda ku bwoko bwanje, bariko baransuzuma kugira ngo bamenye ubwoko nimo ko ibibazo twagira mu gihugu cacu vyari ibibazo vy'ubwoko. Hama bahejeje kwihenda ku bwoko bwanje, niho baca bamubwira ngo niwigendere. Maze kugenda fata ikibira ndagenda, ariko bo barakebwa, baca bavuga bati reka turaba abantu bashobora kuguherekeza. Hama baca bampereza abantu bamperekeza, baranshikana ahantu ushobora kuba nofata imodoka. Baca barayimfatira, ndamanuka mu gisagara ca Bujumbura. Maze kumanuka ntivyari vyoroshe, kuko sinari mfise umuryango nshikiramwo, sinari mfise inshuti nshikiramwo canke umugenzi. Jewe nije namenya aho ndara. Hama niho naciye mfatwa n'igipolisi. Igipolisi kimfashe ndiko ndajujura, nabuze iyo nja niyova. Baca banshira mu gasho. Banshize mu gasho ntivyari vyoroshe na gato. Ntivyari vyoroshe kabisa, ariko ico nabonye cabaye nk'igitangaza. Bukeye barandekuye, bamaze kundekura ndataha. Nuko mvuga ngo ndataha, ariko sinari mfise iyo ntaha. Naciye nsohoka gasho ndagenda, ntangura gusubira kuzunguruka igisagara. Ariko Imana icinkorera ikintu c'igitangaza, icinyereka umuntu tuzinanye. Uwo muntu nawe aca ndangira akazi. Amaze kundangira akazi ndagakora kuri uwo muntu w'umumama, ndagakora kabisa. Hama ngira ubuzima bwiza, baho neza, nsa neza. Hagiye kuba ikintu gikomeye cane kiboneka mu itanguriro ibice vyaho 39 ku murongo w'indwi. Abafise Bibiliya muce muharaba. Maze kuba umusore w'umuyabaga asa neza, nibwo uwo nari ncorekeye, uwo novuga ko yari nka mabuja, yifuje ko yokwinezereza yifashishije umubiri wanje. Ariko kubera ko jewe sinarinzi ivyo bija niyo biva,
niho uko yabigerageza, kandi ikindi naco nari nsanzwe navukiye mu muryango ukijijwe, uko yabigerageza ntivyoroshe na gato, ntivyamoroheye kandi ntivyanakunze, kuko nari ku burinzi bw'Imana kugira ngo noye kuba no kwiyonona no konona umubiri wanje. Ariko Bibiliya iravuga ngo muka Potifari amaze kwankirwa na Yosefu ko bashobora gukorana icaha, ngo ivyitwazo vyaciye biba n'ibindi vya Dagoni, niho yaciye amwagiriza ibitandukanye. Amaze kubimwagiriza yaciye yinjira ibohero. Nanje ico gihe nagiye mbona imodoka y'ikiminisipale, kuko cari ikiminisipale, nzamona iraje kuntora, mbaca banyinjiza mu gasho, ntazi dosiye yanje icisigura, ariko we yari yababwiye. Ariko rero ncamba muri ako gasho kari kababaje cane, nahuriyemwo n'inzara ikomeye, ko nahapfungiwe ukwezi, ndapfungwa kabisa, ata muntu mfise angemurira, ata muntu mfise andaba. Hanyuma harageze igihe biba ibidasanzwe, aho hantu hariyo imibu myinshi, hakabayo ibihere, noneho nibutura nari nagiye gufungwa nambaye, noneho itegwa n'inda nyinshi cane, ku buryo nashobora kuyikura nkayikunkumura kugira ngo zigabanuke. Ndayikunkumuye nkongera kuyambara, canye nkayikura nkayirambika ngaho, nkibera muri ako gasho ndi gusa. Hama vyari no mu bihe bidasanzwe vy'igihugu, ntibitaho imfungwa, zafatwa nabi cane gose. Hanyuma igipolisi gica kiranyunguruza kinkuraho, ndahamaze ukwezi, baca bancisha kuri parke. Hama banshishije hari ku mugoroba, baca babandanya banjana mu ibohero rikuru rya Mpimba. Niho nshitseyo, nababwiye ko ntaronka ico gufasha umubiri. Maze gushikayo abanyororo bagira agahinda kenshi baravye ngene meze, baca bangira umugambi canke bagira inama yuko bomfasha kugira ngo baramire ubuzima bwanje simpave mfira aho hantu. Bo baragerageje, baca bazana imbabura, bazana n'udukara, hama barambwira ngo akira ikibiriti nucane. Naragerageje ndacana, maze gucana ntivyari vyoroshe na gatoyi, kuko uwo mwanya imbabura naciye ndayigwamwo, nobabwira ngo ivyakurikiye navyo natahuye. Hama bagenzi, inshuti z'umusaraba, turiko turabandanya urugendo rwo kuja mu ijuru. Hari igihe twokwibaza ngo kuja mu ijuru nibisanzwe, canke kugira ngo ushobore kuba ico Imana igomba kuba, canke kugira ngo ushobore gukora ico Imana igomba gukora, canke kugira ngo ico Imana yacishije mu bavugishwa, canke ico Imana yacishije kuri we mu buryo bw'inzozi kugira gishike ngo kizoza vyoroshe. Akenshi kiraza, ariko hari igihe kiza bitoroshe na gatoyi. Vyukuri rero umuririmbyi niwe yaririmbye avuga ngo mvugutira kandi uncure inkamva zose zimvemwo. Wo kwiyumvira kuvugutirwa, wo kwiyumvira uko vyogenda kugira ngo uvugutirwe, ariko nagomba kukubwira mu gihe Imana yobikwereka, mu gihe Imana yobiguhishurira, ukabona uti nzovugutirwa gutya, wohava uvuga uti iki gikombe kindengane, canke ico gikorwa wohava ugihereza uwundi, wohava ubwira Imana uti iki gikorwa nugihereza uwundi. Hama sukuba c'intege, ariko nagomba kubabwira ko ni igikorwa gisaba gusenga, ni igikorwa gisaba kwisonzesha, ni igikorwa wanashaka ushobora guca mu mibabaro itandukanye. Ariko nagomba kubabwira ngo mubandanye, kubera ko mu ijuru naho ni heza hatandukanye n'iyi si. Hama by'ukuri naciye mba muri iryo bohero, maze kuba muri iryo bohero harageze igihe izina ryanje barihamagara
bamaze kurihamagara ndagenda kuburana, barambwira ngo niwitaye, ngo nusubire mu gasho. Ndasubira mu gasho, ariko ikindi gihe kandi cyaciye numva barahamagaye izina ry'iwanje, barambwira ngo niwitahire. Maze kwitahira nobabwira ko nashitse muri ako gasho gakuru ka Mpimba, jewe sinarinzi ngo banjanye aha, ngo baciye ngaha, nukuvuga bandekuye bambwiye ngo genda. Narahize iyo nca ndahabura, ndaraba ko noja mu burengero, ndaraba mu buseruko, ndaraba hirya no hino, ndabura ahantu noca, ariko ca mvuga nti reka ndabe kuri iriya misozi, ngende ntumbere iriya misozi nce muri iri barabara. Hama ndaricamwo mbona ndagiye iyo ntazinja kuko sinari gusubira hahandi. Hama bwaciye bugoroba, kandi kuri uwo munsi nyene bumaze kugoroba, nobabwira ko ikigeragezo cari kikibandanya. Bumaze kugoroba mpiga kandi ahantu noshobora kuba no kika umusaya, kuko ikigeragezo kimwe carahava, ikindi naco kiriko kiritegura kugira ngo naco kize. Rero bimaze kugenda uko, niho naziye mbona umuntu amfashe, hama arambaza iyo nja n'iyo mva, kubera ko iyo umuntu asohotse Impimba baramuha impapuro zerekana ko asohotse. Hama by'ukuri ndabona ko izo mpapuro zishobora kuba zocafura, ariko ndahiga urundi rupapuro ntoye mw'ibarabara, nago ca narufunikisha nya mpapuro, ca ndagenda ndazifise mu mufuko w'impuzu nari nambaye. Hama umusirikare amaze kumfata, aca nsangamo za mpapuro zimwe nkuye mu ibohero rikuru rya Mpimba, kandi arambaza aho mba, aho ndara ndahabura, kuko ntaho narifise nyene, sinari kuronka ngene ndahasigura. Hama aca aravuga ati uyu ni inkozi y'ikibi, reka turabe ico tumugirira. Yaragerageje kunkubagura mu buryo bwa gisirikare nyene, muravyumva. Ahejeje kunkubagura, inama we yigiriye yari uko nosubira mu ibohero, ariko aratelefona igipolisi nticabonetse kugira ngo kinjane. Hama acagerageza ubuhinga bwiwe, ariko aragerageza, jewe yarahize ahantu anjana biranka, ariko twumva inkoho nyinshi cane, inkoho nyinshi. Kumbe n'ahantu hari hatewe ikirindiro c'abasirikare. Hama acabandanya yerekeza nyahantu, ariko wewe imigambi yarafise, kubera ko yarafise inkoho n'imodoka, yaciye ampakira muri iyo modoka. Amaze kumpakira muri iyo modoka, niho yigira inama yuko yondasa basi akaraba hanterera. Amaze kwigira iyo nama, inkoho yarafise iramwankira. Novuga ko naco cari gitangaza kidasanzwe, kuko inkoho imaze kwanka vyerekana yuko Imana hari ikintu yari kirategura ku buzima bwanje. Hama ikindi gitangaza cabaye, yaciye anjana muri iyo position nyene y'igisirikare yari itewe. Hama baranyakira, we asigura ko ari inkozi y'ikibi isa n'izari zibateye afashe azanye. Abo basirikare nabo baranyakira, baca banterera impande ya toilette, kuko nta n'intege nari mfise, nari ncitse intege gose. Hanyuma amaze kunterera impande ya toilette, ndahamara gatatu. Maze kuhamara gatatu, haza abandi basirikare bazije gusimbura bari bahari. Niho rero baca bakizura, bararaba aho hantu ingene hameze, baca bansanga impande ya toilette. Barambaza, umwe arambaza ati wewe ubayeho gute? Ndamubwira ati mbayeho kunyene. Hama niho yaciye ambwira ijambo ryanyeretse yuko ataraje nk'umusirikare, ariko yaraje nka marayika w'Imana. Yaraje nka marayika w'Imana, kuko ijambo yambwiye ngo amazina mama na papa banyise ngo Kezimana. Kezimana rero mu yandi majambo ni Nkezimana, kuba ariwe anserutseko, akaba ariwe abonye ubuzima mbayemo. Mu yandi majambo vyumvikana yuko yararungitswe na marayika w'Imana. Hama arambaza ko nari mfise vyangombwa, namubwira nari ndabifise, nari mfise karanga muntu n'izindi mapuro, sinzi aho bovyo babiri barabinyatse. Hama wewe yaragerageje
acarandonderera ivyo vyangombwa, amaze kubindonderera arabimpereza, hama acarankarabisha kubera ko nta ntege nari mfise no kungaburira, acarangaburira, hama intege ziragaruka. Zimaze kugaruka acarambwira ngo genda, Imana izokuzigame, izokurinde. Nanje navuga nti Imana ntiguhezagire, urakoze cane. Rero nababwiye ko ikigeragezo kimwe carahava, ikindi naco kikaza. Maze kuvaho naratembereye, Imana icimbonanisha n'umuhungu tuvukana, yaraje kumera nk'uwundondera, kuko we bari bamuhaye inkuru bamubwira ko jewe namaze gupfa. Kandi mvuze ico co gupfa mu buzima bwanje noca ndakigira ko bari bamaze kumbika kane ko napfuye, ariko basanga nkiriho. Rero n'uwo muhungu we yavuga ati ko bamubitse ko yapfuye kandi rikaba atari rya mbere, ubuhoho yapfuye. Mugabo rero wewe aza gusanga ndiho, kuko ari yarose abantu benshi bamubwira ko bafise n'ivyemeza bazi naho imva yanje iri, n'amakete yamaze kwandikwa aduga mu miryango uko ivyanje vyarangiye. Hama ndamuserutse ko yibaza ko ndi umuzimu, ariko arangumbira, kuko uraza umuntu muvukana muri iyo kanyene yamaze kumva uko biri, yaciye afatwa n'ikigumbagumba ararira. Ariko ndamubwira ntihumura, ndamubwiye ntihumura, niho yaciye agerageza araraba ico yomfasha, kandi yarakimfashije nyene. Hama nawe nyene ntiyarafise aho asa nubaye, yarasembereye, kandi aho yarasembereye naho ntivyari gukunda ko tuba hamwe. Hama acarambwira ngo je sigaye ngaha, nawe genda. Rero je maze kugenda niho naciye ngira Imana, nca ndonka umumama ngira igikundiro kuri we, arambwira ngo niwibere ngaha imuhiri wanje, hama ariko urabe ingene ushobora kubaho. Naragerageje kugira ngo ndabe ingene nshobora kubaho, kandi vy'ukuri vyagenze neza. Ca mbona ndarosa amafaranga, maze kuronka amafaranga, ayo mafaranga navuga ngo ngomba ndayagure icuma kimfatira amasanamu ndakidandarisha. Naciye nja mu gisagara ca Bujumbura hagati, ndakigura, maze kukigura ndakizana, hama nca ntangura kugikoresha. Ivyambereye nk'igitangaza canke nasanze kuri co, kuko nticakora neza. Naciye ngenda kubona nakiguye, ndamubwira nti mwampaye ikintu kimeze nabi, raba mu nkabire mu mpikindi. Ntiyangoye na gato, wewe yaciye ambwira ati niwongereho 5,000 kuyo wari wampaye, hama ndaguhe original. Kandi nyene vyagenze uko nyene, nca ndayamuha, acarampereza original. Bica bigenda neza, ndaronka kubaho, ndaronka ubuzima. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, ntaragenda kuri uyo mu Mwarabo canke uyo muntu nari nakiguriye. Niho naciye nja gusenga ariko wa Mungu. Maze kuja gusenga jewe nagiye n'amaguru njabuka akuzi, kandi hariho n'imvura. Hama nca ndinjira mu rusengero rwa Fekabo. Maze kwinjira mu rusengero rwa Fekabo habaye igitangaza kidasanzwe. Niho jewe nicaye mu ntebe, twicarana n'abandi, murabona nyene uko twicara mu ishengero, mu rusengero. Jewe harabaho guhimbaza, harabaho gutazira, ariko nkubita umutima ku buzima bwangize, numva ndahinza agashitsi, numva birambabaje. Nkabona yuko umenga bariko barahimbaza, abariko baratazira nuko bo bafise aho baja kurara, bafise aho baja gufungura, bafise ikibitwaritse. Navuga ngo gushimikwa Imana kwabo kuratahuritse. Je nibuka ijambo rivuga ngo Abisirayeli bavuze ngo mbere twebwe tworirimba indirimbo y'Uhoraho gute, kandi turi mu mahanga twatwawe nk'inyagano. Urashobora gutwagwa n'inyagano mu buryo butandukanye, udatwawe n'abantu, ariko ugatwagwa nk'inyagano mu buryo bw'ubuzima ubayemwo, guki bineza neza, umunezero ukarangira.
nanje ivyo vyaranshikiye. Ariko igitangaza cagiye kuba nuko muri urwo rusengero niho nagiye mbona igitangaza kidasanzwe kinyuranye n'ibindi bitangaza nabonye. Hagiye gucagaragara umuhungu yaje impande yanje arahagarara yambaye ikanzu rirerire ryera ku buryo je ntabasha kubona nahagarukira, ntabasha no kubona uburebure bwiwe. Arampagarara imbere arampamagara mu izina, aravuga ngo Diodo. Nanje nditaba ntisa ngo tega ibiganza, nanje ndatega ibiganza. Maze gutega ibiganza yashize utuntu dutatu mu biganza vyanje, numva turakanye cane, numva turatimvye, ariko numva ko norekura kugira ngo basi dukorokere hasi. Mbanze kurekura duca turakoroka, ndaba n'amaso aho dukorokeye ndaduhiga ndatubura. Uwo musore rero aca aramfata ukuboko arambwira ngo tugende. Duca tuva mu rusengero, tuvuye mu rusengero mva mu kibanza nari nicayemo arantwara. Amaze kuntwara aca ncisha ahantu naciye mu kugira ngo nshike muri iyo sengero. Dushitse hagati mu ishamba niho yaciye ambwira ngo duhagarare. Duca turahagarara, tumaze guhagarara yongera kumbwira ngo tega ibiganza. Ahantu twahagaraye hari ahantu hari ibiziba kuko imvura yari ihejeje kugwa. Aca ambwira ngo tega ibiganza. Maze gutega ibiganza aca nshira amafaranga mu ntoki, inoti. Amaze kujishira mu ntoki arambwira ngo raba. Ndaraba mbona n'amafaranga. Hama nayo nsanga yakorotse, akorokera muri nyabiziba. Ndayakurikiranye ngo ndayatore acaranyikana. Hama we bacarambwira ngo ubuzima bwawe hagiyemwo ugiye kuzohora uhura n'umugisha hamwe no guhomba no kubura ivyo wari ufise. Sinishuye ikintu kubera ko yaciye amfata ukuboko arambwira ngo tugende. Duca dusubira muri rwa rusengero. Dusubiye muri rwa rusengero wewe yaciye ambwira ngo icara ngaha. Ca ndongera nicara mu bandi. Maze kwicara mu bandi imisi irarangira, barataha nanje ndataha, ariko mbandanya kwibaza ivyanshikiye vyari bitangaje kandi bikaza gutangaza no kuntera ubwoba kandi bikantera n'ubwoba. Kandi ico gihe jewe sinari bwashike mu gihe canje gikomeye co gusenga ngo mbe no uba impande yo gusenga, ngo mbe no senga Imana mpamagara Imana. Oya, ico gihe ivyo vyanshikira nkiri umwana mu vy'impwemu, ntaragera kwiyumvira gusenga vy'ukuri. Hama niho naciye nkora rero ico kintu cuko naciye nja kurondera ico cuma kindi gishobora kungirira neza kigafata ibintu vyiza. Hama by'ukuri biragenda neza, birabandanya neza, mbere ca ndipangira n'inzu nibera mu buzima bw'iwanje bwo kwigenga by'ukuri. Ariko nagomba kubabwira ngo ikigeragezo carahava ikindi kikaza. Ikindi caciye kiba kuko ico gihe maze kubona ubuzima nari mfise n'abakozi bagera ku ndwi bakora mu bintu vy'iwanje. Niho haza umuntu arambwira ngo nabonye ugiye guhomba. Ntabwo nabihaye agaciro na gatoyi, ariko agikura ikirenge vyabandanije uko nyene ndahomba. Maze guhomba ca navuga ngo niki kibanza rero ngoma ndagihindure ndahava aho nari nipangiye nja kuba mu rundi rupangu rw'umumizirima. Sinamenya rero urwo rupangu rw'umumizirima ko ahubwo ngiye mu kibanza kirindigwamwo impwemu mbi. Ikibanza novuga ngo cari nk'abadayimoni, cari nka Babuloni, cari kibanza kibi kabisa kuko jewe nkyashika sinarinzi iyo bica niyo biva. Hama nabona umenganije nirongoye nkaja kwipangira kandi ubuzima bukazogenda neza, ariko ntivyakunze na gato. Niho jewe nabonye ngo nashaka ibintu bimeze nk'ibitera vyononekara kubera ko mu byo nari mfise byabandanije gusubira inyuma. Ndavuga nti by'ukuri reka basi mvume mpindura mu byo nakora, mpindure nkora kandi kazi ndi muri urwo rupangu nyene guwo mu mizirima. Hama niho
wewe yabandanije nyene gukora ivyiwe ntazi, nanje mbandanya gukora ivyanje, ariko ivyanje bibandanya gusubira inyuma cane. Hama mugabo nca navuga nti reka mpindure, nca ndahiga vyangombwa kugira ngo nze ndakura utuntu hanze y'igihugu ndatwinjiza mu gihugu, mbone ko nobona akarusho. Ariko sinamenya yuko jewe ndi ku munzane ndiko ndapimwa canke ndiko ndacugwa kuko gucugwa ndabibabwiye menga muhava mwumva umenga ni kirundi kigoye, ariko ni kurya nyene umuntu ashobora gucura ikintu kikavamwo icuma gikarishe. Hama niho maze kuronka ivyo vyangombwa, ari mwijoro marayika w'Imana yangendera arambwira ngo ugomba uje kurondera ivyo ukora ubikura hanze ubizana ngaha. Nteye gome, ivyo uza guhura navyo nibi sinabihaye agaciro na gatoyi. Nabandanije urugendo rwanje, maze gushikayo ariko nagiye meze nk'ikiyingiyingi, umenga sinumva simbona atanu ubwenge mfise. Hama ariko ndashika mu gihugu c'Ubugande. Maze gushikayo ntivyoroshe, novuga ko bitoroshe na gato, kuko jewe vy'ukuri vyarangoye kugeraho nshikanye ikiragi, ariko abantu barabibona, ariko babibonye n'abariko barahumekerwamo na mpwemu w'Imana kugira ngo bamfashe basi mbone gusubira mu gihugu. Nuko vyagenze ivy'Imana yanyeretse aho hantu, vyagaragaye ko ari vyo yanyeretse mwijoro ngomba gufata urugendo. Imana yacu ni igitangaza, Imana ni Imana idasanzwe, Imana ni dufise ku bubasha bwose. Hama nca ndongera kandi ndipakiza ndagaruka mu gihugu. Nagomba kubabwira ikintu cambaye ko cabaye ikintu gisa n'igitangaza mu vyo bamfashije, mu baramfashije no kurangura tumwe mu tuntu nazanye ini Burundi. Hama vyari ibirato, ariko casanga bampaye ibirato bidasa, ibirato bakunda kuvuga ngo bari mambata, ikirato usanga bihuje ibirenge. Vyarantangaje navyo, ariko ivyari bimeze neza navyo ndiko ndadandaza fise amafaranga 100 mu mufuko, nasanga noneho aya mafaranga yagabanutse, nkiyumvira impamvu nkayihiga nkayibura. Ariko ni Imana yari ifise urutonde rwayo ku buzima bwanje, sinari ndabizi. Ariko rero nabagiye ko sinari bwamenye gusenga, ndavuga ngo reka mfate igihe cyo gusenga kandi kidasanzwe, nimba Imana ibaho nimba itabaho navyo ndabimenye. Naciye mfata umwanya udasanzwe w'imisi, ntavuga ngo ni iki kiringo cyo kwisonzesha. Hama ndafata ico kiringo ndisonzesha kabisa, ndavuga ngo Imana itanyiyeretse, itavuganye nanje, ndagomba ce nicwa n'iyi nzara, ndagomba nce mfa. Ariko sinapfuye, ariko nobabwira ko konda koko naronze kabisa, ndonda pe. Hama gupfa ariko sinapfuye. Niho Imana yo yakoze ikintu kidasanzwe, icindungikira umukozi wayo aza kundabaho mbaye. Amaze kuraba ubuzima ndimwo biramubabaza, kuko yari n'umugenzi. Aca aravuga ati reka jewe ko turaranyiri rimwe ngaha, reka nzinduke ngenda. Hama je nanje nca ndagenda koko. Maze kugenda inkuru y'umwana isubira inyuma. Wewe ambwiye ko agomba agende, ndamubwira nti ntusiga ngaha, nanje reka tujane. Hama kandi aca arambwira ico Imana yamubwiye. Amaze kumbwira ico Imana yamubwiye, niho yambwira ati we kandi vy'ukuri nari naraye ndabona uko twafashe imodoka imwe tudugana tujana mu muryango. Ni sawa, reka ntaco dufate urugendo tugende. Tumaze kugenda, kumbe ni Imana yari kirashaka kugira ngo ipfunyirize urugendo umusavyi wayo, yari karafata urugendo rwo kuza kumbwira ivy'Imana yamutumye. Hama niho twashitse mu nzira, duca duhura rero n'uw'Imana itumye. Arambwira ngo wewe ahantu baye uba mu rupangu rw'umumizirima, niko Imana yabimbwiye. Ati kandi uwo mumizirima n'umurozi akoresha n'imizimu.
ati ikintu agomba kuri wewe, agomba kuzimanganya ubugingo bwawe, kandi nta kintu na kimwe yifuza ko wosigarana, ati kuko akorana n'imizimu, ati nico Imana yambwiye. Hama ndamubwira nti none ko bimeze uko, jewe mbandanye mba muri ruriya rupangu? Arambwira ngo reka urabaza Imana. Tumaze gusenga niho Imana yavuga ngo ntawe uhunga abadayimoni, ntawe uhunga imizimu, ariko vyose ubihungira mu maraso ya Yesu. Ariko nobabwira ko muri uko kwisonzesha kwanje kwafashe iminsi 38 kugira ngo marayika w'Imana aze. Iminsi 38, no kuvuga ngo vyari ibintu bitoroshe na gatoyi. Murazi ko tubaho kubera ko dufungura, ariko Imana indindira muri ivyo. Niho vy'ukuri kuri ivyo jewe naciye ndamusezerana naho ngira ngo ico Imana rero yashatse kuvugana nanje nico, reka nisubirire hariya, kandi Imana ndayubashe no kuyitinya ndayitinye kubera ko ni Imana idasanzwe. Reka rero nigire hariya. Maze kugenda ibintu vyakomeje kudabuka, bikomeza kuba bibi. Bikomeje kuba bibi, jewe niho mbere n'agasuzuguro k'uwo muntu, kubera ko uwo muhanuzi we yarambwiye ati ikintu Imana yambwiye, kandi yambwiye ko ugiye kuzoba umuririmbyi adasanzwe, ugiye kuzoba umukozi w'Imana adasanzwe ufise ingabire zitandukanye. Hama kandi uyu mwanya tiko turavugana bene data shengero ry'Imana, nababwira ko ubu ndumuririmbyi, sinovuga ngo ndumuririmbyi akomeye, ariko ndumuririmbyi iyo ngabire nahawe n'Imana yayimpereje. Hama maze kugaruka nshitse muri urwo rupangu, by'ukuri nabonye ko ndose udufaranga, sinzi iyo nari ndadukuye, twarabonetse, ariko ndavuga ngo mbebasha aya mafaranga ndayakoze ikica. Ndafukama mu nzu ndasenga, hama ijurimbira ngo genda ugura gitari. Ndagenda ndagura gitari kugira kizohore kimfasha guhimbaza. Maze guhimbaza, kubera ko uyu mu mizirima atanezererwa n'umuntu avuze gitari canke ngo aririmba indirimbo y'Imana, niyo waba uyivugije mu radio wewe yaca kupa amatara kugira ngo iyo radio ntisubire kuvuga. Ariko igihe yaba kufye amatara, jewe nkaca ndirimba nkoresheje gitari, vyaramujya mu mutwe cane bikamubabaza. Niho rero yaciye yigira inama yo kunsohora abicishije mu mafuti yiwe, ariko ayo mafuti yarayagerageje abicisha mu gasuzuguro gakomeye. Ndavuga nti wa Mana uko bigenza uko rero, ndabona nawe ko wampevye. Kumpevye rero ndabona ko naha ngomba kuhasezera. Ndahasezeye nta n'ikintu canje nkura ngaha, ngomba kwigira ku musozi icumbwirirayo, nimba unyicirayo, nimba hariho ikindi kintu uza kuvugana nanje, uraza kukivugana nanje. Muga jewe ndumva yuko narambiwe n'ubu buzima, narambiye no kubaho muri ubu buzima. Hama by'ukuri naciye mfata urugendo, nurira imodoka canja hagati mu gihugu, nurira umusozi muremure, nicara ku bitandara vy'amabuye. Maze kwicara ku bitandara vy'amabuye, niho by'ukuri Imana yagiye kwigaragaza, iranyiyereka. Mugabo yanyiyeretse mu buryo butangaje. Hari mu gicugu cane mwijoro, numva ikintu kimfasha amatwi nyene, kimfata nka kurya umuntu afata urukwavu, araduza kabisa, araduza kurenga ibicu. Amaze kunduza kurenga ibicu, navuga ngo sinzi ibigomba bibe, ariko nagiye kumenya ibigomba kuba ari uko andekuye. Amaze kundekura, nibwiye nti kwandekuye nkaba ndiko ndakoka muri iki kirere, noneho rwarupfu nisabira rurashitse, nza guca ngwa kuri vya bitandara vy'amabuye, hama ncikana ibintu vyanje bizobe birangiye. Cabaye igitangaza kidasanzwe. Ubwo noguye kuri ya mabuye, vya bitandara vy'amabuye, nagiye numva nguye ku mugongo w'umuntu. Nagomba kubabwira ikintu kidasanzwe ngaho ntaracibagira. Iyo inkukuma igomba gusohora icana cayo mu cari kugira ngo itangure kuberura ayandi magi, sinzi ko inaberura, ariko
iyo kugira ngo ikure ico cana cayo mu cari, ikintu ca mbere ibanza gufata ca cari ikagitera mw'amahwa. Imaze kugiteramwo amahwa, ca cana cihindukiza kikongera kikihindukiza kikumva amahwa arakizibura, gica cigira inama yo kuva muri nyacari. Ariko nyina nayo iba yabibonye, ica igifata igaca ikidugana aharenga ibicu, igaca ikirekura kugira ngo igiforome kuguruka, igiforome kugera aharenga ibicu. Hama imaze kukirekura naco gica cibwira nkuko je nibwiye, nyina ica igitanga musi igaca igitega umugongo. Igiteza umugongo rero igaca ikigarukana muri cacari, kikongera kandi kuzibugwa na yamaho. Mu misi gica ciyumvira kubaka icari caco, ubwo kikaba gisohotse, nyina igaca itangura kubaka, igaca itangura kuvyara abandi bana. Rero ico nagomba kuvuga kuri ico rero cari ico, nobabwira ko ivyagiye guca binshikira, nagiye guca mbona umuntu ambwira ngo Diodo, nanje nisa. Maze kwitaba aca mfata ampereza urusenga. Amaze kumpereza urusenga mfata kwisonga, nawe aca afata kurundi, arambwira ngo tugende. Mbona tugiye mu ruzi runini cane, tugiye muri rwa ruzi runini cane, mbona jewe ndiko ndaroba. Arambwira ati intahe yawe burya n'ubuzima waciyemo birangiriye ngaha. Ko birangiriye ngaha rero, ico nakuronderera, ico naguhinguriye kuri iyi myaka nyene, muri iki gihe nyene kirarangiye. Ugiye kuzoba umuntu aroba abantu, ugiye kuzovuga ubutumwa, ndaguhaye ingabire zitandukanye. Ngaho rero va hasi ugenda utegura intahe yawe, utegure n'ibindi nk'ingabire naguhaye, hama bikoreshe, hama ibindi bizoza hanyuma. Niho kandi jewe haciye habi uwundi mwanya, mbona twahevye rwa rusenga, acanja ndugana ku musozi muremure. Umusozi muremure aca anyereka intama nyinshi cane. Arambwira ati izi ntama ubona niwe uzoziragira, niwe uzoziyobora. Mu yandi majambo, kubatumva ururimi rw'ivy'imwemu, yarambwiye ati izi ntama n'abantu uzobwira ubutumwa bwiza, n'abantu uzobwira ijambo ry'Imana, n'abantu uzohanurira, n'abantu uzobwira ubutumwa kugira ngo bangarukeko, kugira ngo bakizwe. Bagenzi, inshuti z'umusaraba, intahe yanje ikabigarukiye ngaha. Mubandanye urugendo rwo kurondera Imana isumba vyose, Imana ishoboye, Imana idasanzwe, Imana y'ukuri, Imana y'ibitangaza, Imana ikura umuntu mu kucavu ikamwicarana n'ibikomangoma. Ni Imana idasanzwe. Muyikorere, muyisenge, muyubahe, mukumire icaha, mube kure yaco n'igisa naco, mubane n'Imana, Imana y'ukuri, Imana igira neza. Nagomba kubabwira ngo ikigeragezo canje catwaye imyaka 22. Jewe iyo nza kumenya canke nkagira iryo yerekwa, nkagira iryo hishurirwa yuko ikigeragezo canje kizofata imyaka 22, nari guhava mbwira Imana nti wa Mana we, ibi je sinovyihanganira, n'iki gihe sinocihanganira, hereza uyundi. Bagenzi, ikintu kindi nagomba kubabwira, ni ryari umuntu ashobora kumenya ko ikigeragezo ciwe carangiye. Ni kenshi bikunda kuyobera abantu, akibaza ati ikigeragezo carangiye, harageze ko nshinga intahe. Ahubwo ni kimwe kirangiye, ikindi kigomba gutangura, umuntu agaca jarajara. Nagomba kubabwira rero kugira ngo mwirinde kujarajara. Uri mu kigeragezo, niwiyanka ugahamagara Imana, izogukura muri ico kigeragezo. Ariko niwakunda iyi nyama, uyu mubiri, umuririmbyi waririmbye avuga ngo mbega hizoborera uzokuramwo inyunguki. Niwemere wanka umubiri, hama urondera Imana, yibaza uti ibi birajahe biravahe. Imana izoza iseruke, iguhishurira amabanga kandi kwambike n'inkomezi zidasanzwe. Bagenzi, ndi umukozi w'Imana, ndasenga
Imana rurema ikikorera, kandi ndi umuririmbyi nkabasengera mu ishengero ry'abagenzi ngaha i Bujumbura mu gisagara mu Kamenge. Ukeneye kundaba, ukeneye kuvugana nanje, ukeneye ko ndamusengera, ukeneye ko ndamuhanura, ukeneye ko hari ico Imana imukorera mu bigerageza ariko aracamo, azosanga mu Kamenge. Niho ndirimba muri korali Zaburi, nukuvuga ngo niwaza ukabaza bazokunyereka. Hama ku mazina yanje nkuko nayababwiye, nitwa Niturinda Dieudonné. Hama inimero yanje ni 79 961 020. Ya WhatsApp ni 69 998 809. Abumvise iyi ntahe yanje, abumvise ivy'Imana yankoreye, abumvise aho yancishije, abumvise ibitandukanye n'ibikomeye Imana yankoreye, Imana nibahezagire. Your tracks.